Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi, amakuru arabana n'ibisata bitandukanye vyo mu gihugu c'u Burundi. Ya makuru yo kwizera avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, na za nkuru zinyegezwa abarundi nazo nyene turazibatohoreza mu kazikurikirana ku misi yose ngaha kuri shene yacu. Inkuru yamenyekanye ko umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganji wa mbere. Vyihuse umukuru w'igihugu arakoze izindi mpinduka, aho anahinduye bamwe mu bahora bajejwe umutekano wiwe ndetse n'abandi bategetsi bakuru mu biro vyiwe bikuru mu gihugu c'u Burundi. Hama nuza gusubirira ngira ko buca batazira ndakugarika nawe akaba yamenyekanye, uyo akaba aja kuhita mu mabanga arabana no kurongora ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano. Umukuru w'igihugu biriko biravugwa ko ariko arikwiza ko abavuga rumwe nawe kugira ngo abone uko ahangana n'ibihangange vyari vyateguye gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru impinduka ziriko zirakorwa muri leta ya Gitega, turaza kuzigaruka ko twaziteguye. Turaza kubashikiriza n'andi makuru avugwa mu bisata bitandukanye, turasimbira mu makuru avugwa mu gisata c'umutekano. Muraza kumviriza ibiriko biravugwa ku mutekano w'igihugu c'u Burundi. Turaza no kubashikiriza amakuru arabana n'ivyashikirijwe n'abanyagihugu batandukanye kubirabana n'ibogozwa ry'umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni, ari nawe yahora ari umushikiranganje wa mbere nyene, ubu akaba yahejeje kubogozwa. Turaza kubigaruka ko utegerezwa kuba warafyonze kuri sabone canke se subscribe iyo wafyonze ko uko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka nasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru munagira muyakurikirana ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira ko umukuru w'igihugu abandanya arakora impinduka kubirabana n'abategetsi bamenyekanye yuko bari mu kagwi kabategerezwa gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Akaba hejeje kubogoza uwahora amurindira umutekano Colonel Aloys Sindayihebura, ubu nyene akaba ari we muyobozi mushasha mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye. President Varisto Ndayishimiye akaba yagenye umuyobozi mwishikira mushasha mu biro vyiwe, umusirikare Colonel Aloys Sindayihebura asubiriye umupolisi Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibia. Aloys Sindayihebura akaba yarahejeje ajejwe iperereza mu gihugu hagati kuva mu ntango za myandagaro uyu mwaka w'2022, aho yari yasubiriye Alfred Innocent Museremu. Imbere yaho Aloys Sindayihebura yakoraho nyene iperereza ajejwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Colonel Aloys Sindayihebura yarabaye icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia, yanarongoye intara ya gisirikare mu buraruko ku Burundi. Abamuzi ku rugamba bamuvuga nk'umugabo w'intwari, bamuvuga ko kandi nk'umwe mu bahoze bagwana muri CNDD FDD batarekwa amanyanga akorwa n'abitwa ibihangange. Numwe mu basirikare begereye cane Varisto Ndayishimiye bashaka kwikura ko akagagazo kabamwe mu bajenerali bagisibije. Igenwa rya Aloys Sindayihebura ryerekana ko President Varisto Ndayishimiye ariko aragerageza kuduza izindi ntwazangabo zimuyoboka, maze atere yikura ko igitsure c'ibihanganje vyatsimbataye kuri nkuru nziza. General Gabriel Nizigama yahora muri ico kibanza, vyitezwe ko ari wagiye kuba umushikiranganje mushasha w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano. Muri Ruheshi umwaka w'2020 yari yararahiye kutinjira muri leta irongowe na Bunyoni. Gabriel Nizigama Batazira Tibia asanzwe azwi ko adacana uwaka na Generali Guillaume Bunyoni.
biriko biravugwa yuko nyene umukuru w'igihugu ariko arabandanya arigwiza ko bamwe mu bategetsi bavuga rumwe nawe kugira ngo ubwo hazaba hagize ugerageje gutembagaza ubutegetsi bwiwe azabone abo kumugwanirira, ndetse akaba ariko aranahangana n'ivyo bihangange biriko biragerageza gufata intwaro y'igihugu c'u Burundi. Reka tubandanyirize no mu yandi makuru ariko aravugwa cane nayo tubabashikirize muyumvirize idonido. Mu bisanzwe ubundi ni abanyagihugu boririye umukuru w'igihugu, none uburumva biracuritse rimwe navuze nti asa no kuko yabaye societe civile kurusha umukuru w'igihugu. Muri ico gihe cyakenerwa ubundi yoca bwiga ivyo bibazo. Murundi yavuze ngo agiye gushiraho ngo abakinyi n'abasubirira ngo n'abaramparasa, akwiye ahubwo kutubwira no muramparasa w'umukuru w'igihugu ntazo haba bitegura kuzindi nzego, kuko we nyine arize ni kuvuga ko hari uwundi yateza kuca yishura mu kibanza ciwe. None ni kubera iki? Nibaza ko ibibazo biri ku mpande nyinshi. Uko Leonce Ngendakumana yabivuze nuko bishoboka ko abo bantu badutwara badafise neza umurongo bagirako. Yagize ati hateza kubaho programe y'imyaka 7 ijanye n'ikiringo ciwe cy'imyaka 7, iyo myaka 7 ikagenda igabuyemo kila mwaka ivyo bazowukoramo. Iyo uravye umukuru w'ingene avuga n'ingene akora aba ni ku munsi ni leta itwagwa ku munsi aravyuka uyu munsi akavuga iki, bukeye akavuga ikindi, yagira handi akavuga ikindi, ntiwigera wumva neza ngo bafise kuzodushikana aha mu myaka 7, uyu mwaka biteze ko azoba habaye iki. Rero muri ico gihe haca haba mu gifaransa ngo tatone, haca haba kujuragirika. Rero iyo bariko barajuragirika urumva umwe wese akwegera yundi uwiwe. Ikindi gikomeye cyane kiri hagati yabo ni ukwikunda, wumva bariko baravuga umwe wese bibonera ko umutegetsi w'uno munsi agwanira inyungu ziwe cyane kurusha kugwanira inyungu z'igihugu. Muri ico gihe baca batakaza umurongo w'inyungu rusangi y'igihugu, ikaba leta y'abadandaza umwe wese akora ivyo yishakiye. Biboneka yuko yoba atanagabura neza akazi hagati yawe na leta yiwe, ukumva ko atanguye kwivugira ngo abashikiranganje badakoze azoca abikora, abajejwe kuzana ibitoro batabikoze ni umukuru w'igihugu azoca arangura ibitoro, ibintu byinshi cyane ariko avuga ko agiye kubikora. Hari igihugu yari Guinée Equatoriale bigeze ko afise umukuru w'igihugu yitwa Mathias Ngema, niwe yigeze ko ari umukuru w'igihugu akacaba n'umushikiranganje nka 8 cyane 10. Ukumva n'umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'intwaro gati mu gihugu, umushikiranganje w'ubutungane, umushikiranganje w'imigenderanire, byose umukuru w'igihugu akabiba byose. Rero nawe ahageze numva ageze ku rugero tubwira ko agiye kuba umushikiranganje w'ibintu byose, akongera akaba n'umukuru w'igihugu. Yateye ubwo bivyo. Inyuma yaho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igenekerezo rya 2 Nyakanga uyu mwaka, Evariste Ndayishimiye amenyeshereje ko hari ibihangange muri CNDD-FDD ngo bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD barabandanya kugira ico bashikirije. Nkuko bamaze kubivuga, ubwo butegetsi ngo bariko babupfa hagati yabo ngo kuko ari ubwo banyaze kubera ubukene n'inzara batewe n'abategetsi bahanganye muri CNDD-FDD. Bamenyesha ko bizobahagurutsa ngo kugira ngo babiyamirize, bagasaba abapolisi n'abasirikare kutazobarasa nkuko babikoze mu mwaka wa 2015. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ninette Nancy Mutoni. Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganje wa mbere avugwa ko ahanganye na Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi muri kino gihe, abandanya kwegirizwa n'abagumyabanga ba CNDD-FDD kubaka inzu mu mafaranga asahuye igihugu mu gihe nabo bishwe na kigoyi, ngo baguma bambaza Imana kugira ngo ico yasezeranye kiranguke. Umwe mu bagumyabanga tumukurikire, ijwi ryiwe twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. Urabona nk'ibyanzu ari Guillaume yarayubatse ku mafaranga yiba igihugu, birateye isoni, birateye ubwoba. Ariko ikimana yavuze kizoshika. Reka muhangane, twebwe abanyagihugu byose turavyumva. Reka muhangane kuko nibwo butegetsi mugwanira, nibwari ivy'iwanyu. Rero nimugwane, twebwe abantu bato bati inzara yaratwishe, tuguma gusa twambaza Imana. Abo bagumyabanga bamenyesha ko badashobora kubatora kuko babicishije inzara. Basaba abapolisi n'abasoda kutazosubira kubarasa nk'uko babikoze mu 2015, kuko ngo ubu bazosara mu kwiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bagasaba Imana kubakiza ubujango barimwo. Ukica tutanziyojo abasirikare n'abapolisi si hamwe mu 2015 abanyagihugu baja mu mabarabara berekana kubabara kwabo, abapolisi abasoda bakarasa. Ubu urabona ko nta n'agashimwe babaha nako kuyerera gusa mubararira
atari n'ibyo kurya mukabibura abana bagafana inzara. Ubu rero nimuze tube hamwe n'abanyagihugu duhagarare. Bijya barabivugisha ngo amatora. Ubu ho tuzoraba nta n'umwe azobatora kuko n'umuntu yarafise agatima karaheze. Nibyo batora natudufuye n'inzara. Niba zopime bahindana ubu ho tuzosara kuko ubu igihugu aho tugeze twebwe abanyagihugu twarushe tugeze habi naho Imana yo yonyine. Ubwicane bwo ukwicanaho ntitukivuga Imana yo yonyine. Bamwe mu banyagihugu batari mu mugambwe CNDD